préalable ya mbere twebwe tubona mwishiramwe rikome kugira ngo iyi vision ishobore kuza imbere ya mbere hari nyinshi mugabo hariyo ngomba guhera ko ikomeye iwacu ni préalable yitwa la cohésion sociale. Ibyo wokora byose, ibyo wovuga byose, ntushobora guteza imbere igihugu hariho umugwi w'abantu bamwe bari mu mpimba kandi barenganywa, abandi bari mu mahanga. Wowe ugacira ngaho ugatamba, tuba turiko turagira bimwe inguge ihora ibona umwose hariya igaca ishira ikigori hejuru ngo uri kwiracosa ngo hafi kijya gihiye. C'est vraiment la même chose. Ntushobora gufata ngo uri kurateza imbere igihugu ngo uri kuragira ama politique hari abantu ini parti de la jewe mfata ko hari imigwi itatu. Hari imigwi y'abarundi iri mu mpimba mu ma prison. Mwibuke yuko la capacité ya prison yonyene imwe n'amajana 8 mugabo genda muramusanga ariyo prix de 5000. Jewe narafunzwe ndabizi n'ubu namayo n'ubu nejo ndashobora gusubirayo. Ibyo ndabizi kweri je n'ai pas de problème. Urumva ico ni cyambere. Icya kabiri n'abantu bari mu mahanga, abantu bari mu mpunzi mu mahanga mu gihugu. Abo bantu kandi birababaje kuko nk'abantu batwara uno munsi nabo barahunze. None bigenda gute ngo umuntu yagize ibibazo nk'ivyo yagize wowe cyo kugira nka bya bindi nyene? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous rappelle, je vous fais retourner muri ya algorithme de la caverne. Rero tugerageze tugira iyo cyo kintu cya cohesion sociale tagize ntibikunda. Erema ya kabiri ko kintu cya cohesion sociale. Murabona iyi image ngaha, murabona abagabo babiri, umwe avyibushe ariko si wewe, urumva uwundi nawe ahwereye. Ni illustration mu gihugu aho usanga hari akagwi k'abantu bakeyi biziziye ivy'igihugu, abandi nabo bariko bicwa n'inzara. Ibyo bikreya ico bita la frustration. Hari abari mu mpimba, hari abari hanze, hari n'abari mu gihugu mugabo bari mu bukene butagira izina. Ibyo rero twe tuca tuvuga tuti leta nikore bishoboka byose kugira ngo abantu bagire twe twanabivuze nibashireho ministère à la présidence en charge de la bonne gouvernance, de la cohésion sociale et de la lutte contre la corruption no kurwanya ibiturire. Iyo ministère murabibuka sida yananiranye ngene byagenze, bacu bashiraho ministère ijejwe vya sida kubera karakaranda. N'ubu rero ibi bintu tutabifashe ko nkama ngo tubone ko ari kibazo ni ngorane unava pas avance. Iyi rero ya kintu cya cohesion iwanje ni préalable. Nibagire amnistie, nibagire je ne sais pas iki mugabo abarundi bose batangure bari hamwe birashoboka. Burya ibibazo vya politiki bitora inyishu za politiki nyene. Netubesha niko vyama bigenda mwisi. Utabigize gutyo uburi kuri ihenda. Iki kintu rero cya cohesion kugira ngo dushobora guteza imbere igihugu kibi vya mbere. Ikibazo cya kabiri comme préalable wacu on doit mettre à l'honneur la science. Ubwenge bugomba kuza imbere. Hanyuma habe ico twita la distinction des postes politiques au poste technique. Ico kintu kitabaye navyo nibizo bingorane. Uravye ingene ubuzima uno munsi ni muhere ndabakaro gasanzwe bimwe biheruka kuba vy'amakomine. Murabona ivy'amakomine n'amazone ingene abantu babashizeho. Kugeza yaho umushikiranganje agenda muri parlement akavuga ati bijya bintu byabaye uburyo bidashoboka. Ibyo rero tutagize nk'ubu uya nta transmission y'amadosiye ibaho. Ibyo rero nibaza yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byo gushira imbere ubwenge bigire haboneka ibintu by'ama considération des compétences au lieu yo kushira imbere ibintu by'ama considération y'amantuzenya y'ama des considérations partisanes si je peux le dire comme ça. Ivyo bintu rero nibaza ko bishobora kudufasha
kugira ngo dushobore kugera kure. Ikindi naco twebwe tubona ni ikibazo cy'ama instabilité politique. Burya mu kintu cyacu harimo instabilité, aho usanga nk'ubu uya abadutwara baravuga ngo barasize 100%, ariko uravye mu by'ukuri usomesheje amarinete y'ubwenge n'ubuhinga urashobora kuvuga ngo dufise stabilité politique ubu mu gihugu cy'u Burundi. Jamais jewe twobiharira nkabikwereka ko atari byo, twobiharira nkabikwereka ko atari byo. Rero kugira ngo dushoba, iyi ni préalable ikomeye en matière de développement d'une nation. Nibagerageze haje icyo twokwita un débat sur des questions de société, ibiganiro amadeba aba hagati y'abantu n'abandi, mugana mu gwamenyesha amakuru murafise uruhara. On doit débattre sur ces questions de société, harimo n'ikibazo cha stabilité politique, kuko c'est la base de tout, c'est la base de tout. Iyo stabilité rero iba muri changement fréquent y'abantu n'ibintu, hanyuma umuntu akaza sans aucun critère niki wacu usanga rero biriko biragorana ko mu vy'ukuri dushobora kwavansa d'une manière igize imeze neza. Iyo ni préalable ya gatatu mbona yuko ihambaye. Ikindi twebwe tubona mwishira hamwe Oricom nuko ico ri cya kane, iyi document ya stratégie nationale de lutte contre la corruption yashizweho ni document ihambaye kandi iza gushira mu ngiro ibintu biri muri pilier ya mbere, pilier ya mbere y'ijya vision. Twebwe tubona yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ijya stratégie na ya document de stabilisation pour ya document stratégique pour la stabilisation macroéconomique zije mu ngiro, abantu bavyumve babimenya babishire mu ngiro. Ibintu birimwo ndanze nk'akarorero nuko abantu ibintu byijanye na governance n'ubutungane, intwari ibereye administrative n'ibindi bija imbere, bija mu ngiro. Ivyo rero turabona yuko umengo ntibiriko birakurikizwa. Ikindi sinifuza kuvuga ko ni byinshi cyane. Ikindi nibaza yuko twoshira imbere comme préalable no gushira ubwenge imbere. Mwa kino gihugu hariko kudenigra umuntu yagiye mu ishuri, hari ibintu byo gutesha agaciro bimwe abanyaganda bita gufovya, ukamengo n'uteko ni utiza arabaho kandi urashobora kugira ubwenge birumvikana. Mugabo dans le monde actuel, quand on ne met pas en avant la science, le monde turi mu ushobora kwavansa ntibikunda. Eka kweri ibi rero na murabe bimwe bagira rero bya ya ma reforme yagigwa nababwiye ibintu bya education, aho en 2012 habaye reforme, hakaba école fondamentale, hakaba bimwe nariko ndababwira bya EBMD, baccalauréat, master, doctorat. Mugabo twese turabona nibevariwe iyo systeme, turabe ivyo bintu twagiyemo ko iyo turiko turaja vy'ukuri. Urashobora guha umuntu akazi akakunanira gusirikitira meme nikete ivyo bintu none kandi ntacyo muhora, kuko burya uko wize ni kumenya, ivyo ni bisanzwe. Mugabo none ivyo bintu tubigumize gutyo, bigume gutyo, hanyuma ukuntu abantu baronka akazi. Erega birashoboka ukarondera expertise hanze, nibashira imbere aba diaspora n'abandi. Kiwe nibaza yuko ivyo oyi bishoboka. Igihambaye n'ukuri kurarondera kumenya iyuja. Icanyuma nuko tugomba gutandukanya le poste politique et le poste technique. Turavye ibintu biriko biraba mwa kino gihugu, urabona yuko ata transition ihari. Nk'ubu urabona harahindutse ibintu bye mu makomine no mu mazeniki. Genda murabe ingene vyagenze, ingene baronse ubutsi n'ingene abantu
mu maministeri nk'ubu y'amaministeri bahinduye usanga ata muntu umwe asigaye idosiye bataguhaye dosiye nta n'ushobora kuyibuka mugabo iyo hari umuntu ari rokrite aguma ngaho niko ku isi hose bigenda ivyo rero turabona ko rugeza nino saha ivyo bintu bitaraba kandi umengo nibisanzwe ico nagomba mvuge mu guheraheza nuko umuntu aravye ibintu biri ngaha turabona neza yuko hariho inzego zimwe zimwe zagiyeho zikeneye kugirirwa evaluation ndabibutse ombudsman mugende murabe amafaranga atwara ingena ngana mugende murabe iki kigo bita conseil de l'unité conseil national de lutte contre le génocide imwe byo kurwanya nyabwoko sinzi conseil économique et social y'umengo yarafuditse pratiquement nikibaho none nk'amafaranga agenda aho hantu jewe dusaba yuko twe turavye mwe mu bahangaye izo nzego zose ngo zihangaye muravye ama mission yazo classique murazi mwibuke ko zijya nzego nyinshi zaje ziva muri accord d'Arusha zari zifise ikigo kidasanzwe mugabo none mwe muramenyesha amakuru bamaze kubatuma ko kanga abo bantu niyo batumye kumva babwira iki mumva babwira iki muramenyesha amakuru rero izi nzego jewe nsaba yuko bozevariwa kugira ngo vy'ukuri tubone ko bari sira bonne voie ou pas hanyuma bibaye ngo bazifuta atacu zikimaze hanyuma hazi zindi nk'ubundi bakarorero muri stratégie nationale de lutte contre la corruption twavuze yuko hazojaho un comité national de lutte contre la corruption mugaragenda babwire mwizo nzego zose burya SNDH ifise mission entre autres mission harimo kugwanya igiturire no guteza imbere ubutunzi turi mu bashizeho amantuzenya amastati yavyo birimwo ombudsman hajya ibintu byo kugwanya igiturire gutuza abonone itugaje igihugu hajya biri mu mamisyo yiwe murambaza ndabiruka kuri rukara niwe yahora agerageza rimwe na rimwe akabivuga ivyo aha usanga bagiye protokoli ikomeye cyane bagifaranga ry'igihugu mugabo ntuzokumva bavuze ivyo bintu n'umunsi n'umwe none ntibyanditsemo babivugira babikorera hehe twebwe rero nous les citoyens pour les journalistes il faut apprendre à exiger des comptes à nos dirigeants erega bakoresha amafaranga y'igihugu il faut kuba exija bakavyumva ko bagomba kugira rero mvuze zo kuvuga n'izindi mugandi dushobora gutera imbere tudashobora no kwevariwa d'abord ibyo twashizeho hanyuma ngo turondere kuzana ibindi ntibeza ngo bishoboke twebwe rero tubona ko akwiye kuba des réformes profondes kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere